kandi wewe na Semavumba muri beef. Ya oya ntituri muri beef. Habwo nije ndi muri beef na simbizi. Ya kuko simbizi ntari muri beef na wewe. Ntari muri beef naje kuko ivyashikiriza nivyo je nshikiriza biratandukanye. Tohoza burya bafunzwe si bajya gusa nuko bajya aba star twabamenye hari abandi bafunzwe kubwa amatohoza. Okay. Ariko kwari kurondera source y'ico kintu kugira afatwe umuryango w'ujya mu type n'uburi mu mpinga. Bavuga ko rap boy atakiri mu Burundi nivyo yaragiye muri bo hagati ya TREYZZO na rap boy. Yo bariyo mpamvu bishobora kuba ari byo kubera urukurukuru niyo nkuru. Nimba umwe yaragiye vraiment ivyo nivyo bisambura amatima. Na za swag team zasambutse uko za best life zasambutse uko kandi nshangaruka no kuri Victoria team nabonyene hari habavuyemwo bagiye. Ya burya umuntu mutari kumuko uproche nta namayide muronka. My name is MC White, MC de la Capital Politique, the big MC of the town, Kirura OG. Nikisema MC White, sema sauti ya chui, nikisema sauti ya chui, sema MC White. MC White. Eka nifata kanya nongere ndabaramutse bakunzi ba Kamo TV. Ndanabashimire ukuntu muba mutwitaho mutwereka ko tuba turi kumwe gatanu kuri kagenzi kako ndabwira ati big up sana. Utaragira subscribe sinzi kinari arindiriye iki. Sinzi kinari arindiriye. Amakuru afise. Nagarutse kandi ndi kumwe nuwo bitwa Isutwa. Umunyarusaku Ciao. Umuntu yonze gusomba abandi. Sinsumba abandi ahubwo ndi mu bantu bonze bato. Ari mu bantu bato mugabo bare. Yo wonze. Mu batutsi wondeshejwe n'inzara. Uri mu batutsi. Oya. Jinja bato n'abatutsi je turi. Oya. Nagira mvuga ati yo wonze wondeshejwe n'ingwara. Ico nico kibi. Ariko wonze ari wo mubiri wawe nta kibazo fene. Yes, mwite koresha umwanya. Mwite umunyarusaku umufana wa Flambeau du Centre. Ya Flambeau du Centre ni ndabiko no gukubita ingumu. Yakora bigaruka. Oya genda za kubigaruka. Aha twogwana kuko umviriza ya White. Mu bisanzwe muri emission umuntu aba afise uburenganzira bwo kuvuga buri kintu cyose afise mu mutima wiwe. Cyakeneye burya emission ndamufunga ipepu genda musongati. Ndagufunga ipepu. Sawa. Turabatsinze urumva mu bisanzwe kandi naravyemeye iyo umuntu hawe ijambo aravuga utari hawe urahura rero uhawe ijambo vuga buri kintu cyose ukeneye kuvuga ku buryo utava mu kiganiro usigura ngo warivye ntavuze urumva izindi jambo uzosura kuri ronka utevye sivyo ko aya mahibu umuntu abaronse saya bose ibi bintu bantu babona twama kuri micro kuri kamera namahigwe burya nta n'ikintu kimwe dusumvye abandi ivyo tuvuga n'abandi bo bivuga je dukora n'abandi bo bikora hariho n'ababikora hariho n'abivuga ariko bakabura aho babishikiriza rero twebwe nitubishimira Imana tuvyonge tubihereza agaciro burya abaririmbyi benshi baraja kuri media ugasanga bariko barindira gusa umuntu ngo ababazi kibazo kugira bishure par contre nabone barafite n'ikibazo bubazo burya ikiganiro ntabwo ari kurindira gusa ngo bakubaze ngo ishure oya kiganiro no gucreate kwanza vibe kwanza ucreate kwanza abantu bariko babiraba nibarambige create vibe habe mu vibe kanaka kabisa urumva kugira umuntu bimujyore kuko umuntu we nakeneye cyane ajya amajambo uri kuravuga oya umuntu akeneye cyane kuryoherwa umva akeneye kuryoherwa haba muri kujya kuryoherwa yumvirize rero message yumvirize rero icyo tumwe wicara hagiye kabisa yavuze ijambo rikomeye cyane nikoresha umwanya kwanza ndagaruka gatoya kubaririmbye b'abarundi jewe naravuze iyo mbonye kuri mikro bamenya yuko mbanje kuri mikro ngaruka ku buzima bw'aba artiste myidagaduro muri rusange n'aba promoter nta kindi kintu muzombonamo ni muzombona muri za content z'abakobwa za content ziki jewe ni entertainment gusa n'aba promoter muri rusange uri mu promoter mu Barundi mu Burundi kandi mu Barundi urakurikirwa cyane gusumba we n'umugabo bitwa Simbizi wa Semavumba kandi wewe na Semavumba muri beef. Oya ntituri muri beef. Habwo nije ndi muri beef na Simbizi. Kuko Simbizi hari muri beef na wewe. Hari muri beef naje kuko ivyashikiriza nivyo je nshikiriza biratandukanye. Cyabo ndababwira ati nakaje sindamukunda pe. Muga Simbizi wewe ariko wavuga ngo je ngo nta kibazo ariko
ntibaraba mu mutima w'umuntu ivyo mvuze peut-être sivyo bindimwo shaka kubivuga par content canke kuvuga ukuri nawe ubabiza ahubwo umuntu atahura ivyo je mvuze simbizi wavuga ngo je koresha umwanya ngo nta kibazo nta ariko ukadusanga ifuza ko mfungwa simbizi ndakubaza nta nimero yakoresha umwanya ufite muri telefone jewe nimero ya simbizi naramublose ndayifise ko naramublose baramublose aha two mu telefone ya simbizi nimero yiwawe yarayiblose oya wewe niyo mpamvu nakubwiye ati je ndi muri beef no kandi je mugawe nta beef je bigaragara ko je birise kuko ivyo yanyipfurije narabonye ntivyari vyiza ndakubaza turi mwisi twe turabura umuhungu twe turabakobwa abakobwa nibo bama bagiranira icyo bita beef hamwe hahera umwaka imyaka ibiri ahubwo bukarinda bapfa badasubiye kuvugana nawe utegura ko uzomara imyaka yose mutakivugana na simbizi canke bicakigwa ko mu ngubu umwe kugira ngo mu bisanzwe turi kumwe twese bishoboke umva turi kumwe twese nanje ndahari kugira ndaruke turi kumwe twese bishoboke kugira ngo tubandaye tuduze umuziki w'u Burundi ugere ku rundi rwego kuko wowe na simbizi mufatanyije muga nk'umuvuze ati jewe na simbizi tugomba dukre ikintu tuduze umu artiste kanaka umu upcoming nyemwe mushikana kure hashoboka sivyo none mwo muduza mukaba management bwo muntu Imana ikabishiramo uruhare erega hatangura Imana kuko Imana iguhamagara wewe igahamagara wa undi wodugije igahamagara na simbizi wase bavuma hama mugakora cya gikorwa Imana yabatumiyeko kuko wewe waje mwisi burya iki Imana yagutumiyeko mwisi ni ikinyeri MC wewe nyene uri content MC urabona jigene meje sinzi kubera ingyajyo umuntu cye twumvikana tumvikana kuko nushobora kuja gusaba uwo wimye canke gukenera utagukenera burya je utigera unsaba na service none uronka izo nguvu zo kugusaba service kwe abandi ko ndiyandarika kandi utambira utagushaka kakwita umusazi none burya we nta service mwahora muhana na simbizi ko nzi neza mwahora musohokana oya mwaguriranira inzoga umviriza mwaguriranira mwese yiguri je ntitwagenda rega simbizi jewe ko nigeze kubabona mu bunure ndakwereka amafoto bijya urumva umuntu guhura urumva ubugenzi MC kintu utahura ubugenzi buri kune buri gutanga hari umugenzi aba ari umuhungu imanitiro usanga uyo muntu vraiment gahunda z'umunsi ateza kuba zizi ashobora no kubazwa ati nakarihe akavuga ati nakarahanaka n'ubugenzi umuntu muhura mukacamo abagenzi muzi nanya atagwanwa atabifata ariko muhuye mukacamo abagenzi mukirigwana mugasangira mukagirane ubwo bugenzi urumva ko butandukanye n'ubugenzi mwarahuye mba twarahura duhuye kwera duhosanga iyo mwuga twaraba mamengo turabagenzi ariko simbizi nitwira du telefona ngo vipi bro meze neza mani yewana urumva nitwahana gahunda uno munsi mbandi hehe mbandi bimeze gutewa par contre jewe ivyo narabimenyere kandi abiyize rero simbizi ubugenzi bwanje nawe bwari buhuriye kuri izo mbuga gusa ibisigaye vraiment vyo mu buzima busanzwe nta service twakorana nta service twafashanya ahubwo twarahana ibiraka umuntu akamuca ko ati nkene koresha umwanya akamikiraka akanca ko ati nkene simbizi kamuhikiraka ibintu nk'ivyo urumva byari byose ubugenzi n'ubwo nibwo ubugenzi bwa nyabwo n'ubugenzi bufise ikintu bushingiye n'ubugenzi bufise ikintu uvuga ati ujya n'umugenzi wanje afise cyamariye nanje apana bwa bugenzi bwo kwamana tuyererana burya se ubugenzi ni nk'ubu jewe urampaye content ubu n'ubugenzi dufise ikintu urumva dufise ikintu duhuriye ko mwaka kanya burya nibwo bugenzi kandi we duratuyaga cyane kuri WhatsApp gusumba watu basimbizi we turatuyaga vre gusumba basimbizi menda kazi wewe bisigura uri umugenzi wanje gusumba na simbizi kera nibi bitaraba bijya wewe ingene turabajama turaterana amatiku ma blague tugaryoherwa tugatwenga urumva tugatera urumva twimereye fresh urumva ariko wewe nubwo bitari bwa bibi nta bwangana bari buhaye okay ivyo cyo bitahura ndibaza cyanda bitahura vyoroshye reka rero ngaruke gato ikiganiro nakoze ubuheruka ikiganiro nakoranye n'umuririmbyi bitwa Frima Boy Frima no Moesco Frima no Moesco Frima kandi Frima mu bisanzwe
yarataye umurongo ntazi neza ibyo arimo ingene bimeze. Freema aheruka no gusohora n'indirimbo imeze neza. Oya gusohora indirimbo imeze neza no mu masengero harasohoka amaririmbo ameze neza. Ntayo wumvirije? Wumviriza MC no mu masengero harasohoka indirimbo zimeze neza. Freema n'umuririmbyi kuja kuri kamera uri kuhanura none uri umuhanuzi. Urumva ko ivyo bintu bidasa. None ubu rero tuzobona ubunenge bw'abantu tureke kubuvuga. Araba bijejwe umuririmbyi Imana umuririmbyi na muganga jewe nje nkabahanura kuri micro yego we urumva we urashaka gusesangura ibintu sivyo kuko wewe nawe wotinya kwiteranya ko nawe wotinya guko kwiye urumva wewe ntawe uyeza ko ntawe uyorobeka ko ntawe girana urumva wewe ufite uburenganzira bwo gukora ico wewe ujejwe gukora ko niyo mwuga wawe ariko Freema nawe n'umuririmbyi ufite limite buryo umuririmbyi branding y'umuririmbyi aza kuri micro je kwamaza ibikorwa vye mugabo yaraje kwamamaza ibikorwa cyo bacavuga ateka cisha mu manure none n'umuhanuzi ndagwa karoka hafi n'umuhanuzi abaririmbyi b'abarundi mwime ikiganiro yakoze 80% yakavuga ibiki ibyo muziki wiwe yareka avuga entertainment muri rusange none ni arabijejwe jerega ngomba kubwira ati mu bisanzwe domaine y'ukwitwa umuririmbyi branding y'umuririmbyi iratandukanye cyane no mu journalist cyangwa za kuri microphone uvuga ivyi wawe za kuri microphone uvuga ibya umva we branding we ubwa ko umuririmbyi kwanza amanota ya mbere swag karaba tumuririmbyi none nta swag afise oya ico ni cyambere umva si Freema gusa ndiko ndavuga ndiko mvuga branding y'umuririmbyi y'umu artist kuri kamera umuntu aramukota ati muririmbyi nkunda umufana tumuririmbyi nkunda yambaye neza arambara neza umuririmbyi nkunda avuga gute aravuga neza urumva afise ton nziza urumva ayo manota muririmbyi ico kintu aje kuvuga ariko atanga kapela umuntu aramwumvirije live yumva umuziki uri mu autotune wakozwe wagize nariko arumvise ro live ariko arahibongoza muta ayo niyo manota umuririmbyi aza kuri kamera yibangikanije ivyo bindi navyo ni saku izo bari saku oya mugabo kanura Natasha yavuze ivyo namubajije umviriza none rega umuririmbyi si n'importe vy'abajije vyose yishuye ari vyo yinuma cyo kubwira ati vyo jewe si ivyanje pe kenda urondera abantu hano Natasha guma bacorera none ahanura Natasha mama nawe Natasha afite branding yiwe sivyo uramubona Natasha mu biganiro oya mu bisanzwe umuririmbyi arakwiye no kwiremera media yiwe avuga ati jewe nkeneye gutanga message ndumva ko bimbizemo reka media yanje urumva umusaro umva nje gutanga exclusive kuko hari ivyo yakeye nibindi bariko barakre akavyitambagiza urumva keneye gutanga content arayikre abayirimu abayifise mu ruhara none nkubaje kuvuga ibintu atanabise mu ruhara aburi kavuga Natasha nta ndirimbo bafitaniye ariko avuga ba SIMBI n'abandi ntibasangiye umwuga ariko avuga baharanga orege ariko avuga orege none kuvuga orege ibi bintu vyiwe nawe utabizi burya orege si umunyamuziki oya orege si umunyamuziki nawe uravyanse atari umunyamuziki orege ntabwo mani kuba umunyamuziki muhungu ni yindi etape bro nzomuzana kuri kamera nukuba serious urabona abantu bari mu muziki neza uvuga ati bari mu muziki urabona baba sapi una ba dramatic none ibintu aheruka gukora byuko atambuga gifise hari cyo biziko naco ndabiziko kuko ukuri kutavuye mu kanwa k'umuntu wo kwemeza gute ya none sawa ngira recherche ku rubuga rwa YouTube turabe twanditse Orege ko tukiyitora tuzoba tugiye mu vya Orege ni tuzoba tukiri mu vyacu dutaye umurongo sivyo oya dushatse kuvuga muna Freema kuba umusani uri seriye ari ibintu byinshi vyigaragaza mbwira abarimvye babaseriye mu Burundi bariho urabona none nka Double J uranka Double J none ubona ko ari seriye nuno muziki Double J ari seriye no ubona dramatic atari seriye nuno muziki dramatic ubona investor ashira mu muziki dramatic seriye nubona imiziki imistari yandika nubona ibintu yandika ari ibintu kanoti mze uraje kuronka kanoti promotion none siyo niho ndira sivyo niho ndira kandi kwakubwira abantu bari twese turabagenzi igihumbi sino kiguha MC kora ngo naronse ngo idiri kanaka apare yiyo diri nta mahera mba fise kwera mba ndi vide
abana ntibajya barajya bariga arumva ngo urumva umwana yiga privé hano hakazi umwana wanje yiga umwana wanje mani ni brand umwana wanje ni brand batamuzi baramuzi deja umuzi cameraman umuzi muri babiri bumuzi turi abantu bose turi batatu twese turamuzi none amanota angahe kwicuma atatu si 3 ya ni brand wavuze ko SIMBI ari umurimbyi ari serious wambwiye ko Double J ari umurimbyi ari serious ari ba dramatic bari serieux ndafise ikibazo ngaho nyene Double yasohoye indirimbo sinokwirarana iyo ndirimbo hazamo icyo bita zuguru n'umu boss canke umugabo nawe nyene yinvestisa DJ Pole bigaragara ko nawe nyene arafise ikintu kinini yakoze mu muziki w'u Burundi kugira tubone aho uri uravyemera DJ Pole ndashaka kuvyemera okay yafashije abaririmbyi bagiye batandukanye ba MB Data ba Dramatic ba SIMBI ba B-Face n'abandi bagiye batandukanye Balvin Smith ndabona umenga nawe nyene ndaza kumugarukako umuririmbyi DJ umugabo umuririmbyi mutwihanganire umugabo DJ Pole ashaka kwiba indirimbo itari gwiyo nivyo yashatse kuyiba bivanye nibigaragara nivyo twagiye turabona vyagiye birakurikirana urabona MC bona twikintu ngatubuze mu Burundi turabuze ico bituma umenyesha makuru umujournaliste ayo makuru ya DJ Pole na Dramatic hari kuba hariho umuntu ayishikira neza ari proche neza akavuga ati je ukuri nje gutanga nuko bijya bintu vy'amamezi exclusive ngo mu biganiro ngo ibiki nibiki bijya bintu sivyo kuko Double J avuga ibi ko akarimi kumwe karasosa Double J avuga ibi kiri kwavuga ibi DJ Pole avuga ibi nibisa Hakimoza avuga ibi nibisa sivyo rero umwe wese abakeneye ko ivyiwe bitahurwa kubukuri ivyiwe mbabukuri sivyo niyo mpamvu rehero DJ Pole na Double J ababifana babisangiye ivyo barinze gupfa hari ivyo bari basangiye kubera iki twe twamenye ijya herere tutamenye ivyiza rero basangiye ivyiza urumva ko katanguye kuza bishaka biboneka ko ikiganiro cy'ubuheruka bakuvuze ko barakibonye bakubwiye ngo uzohora uvuga ivyiza gusa ibi urumva we kenshi ngo uvuga negative z'abantu positive no musaraje kuri positive bigaragara ko yikosoye apana turaje bwahize sivyo je mbashatse buri ikintu cyose ugira ushikirize eske wagitohoje neza uri si ninde mu journaliste ari serie ngaha wabonye avuga ati reka ntange Landry promote Landry umunyarusaku mu bandi umugabo yatanze yaragiye kwa DJ Pole yaragiye kwa Double ntibakoranye oya urabibonye ko bari ama audio narayumvise ya DJ Pole wenyene apana ngo DJ Pole ndamuzi ijwi giwe ndarizi ama audio ya DJ Pole yivugiye ibigiyere ibisumbaho rero yaciye ajya ku mu producer yayikoze Joel oya yandirimbo yakoze Joel yakoze nde yandirimbo yakoze Joel yakoze nde no wa mu DJ w'umukongomani mbashaka mu Rwanda expect umukongomani n'umunyazimbabwe n'umuzimbabwe niko bameze oya ahubwo nuko avuga icyongereza cye ahubwo nasanze umenga aravuga igifaransa n'icyongereza n'igiswahili cyinshi ya expect niwe yayikoze yaragiye kwa expect aravuga vyose ibirenzeho Mama vuga ati DJ Pole Genio mu gutangura navuze ko DJ Pole yashatse kwiba indirimbo ya Double nkoresheje ivyabona bikurikira none DJ Pole MC yo kwiba indirimbo hinge kuko bigaragara ko manager wa Chameleone yavuze ukuri aravuga ati kimba waratanze amahera jewe amahera ntayo nabonye none MC ndakubaza ikibazo sivyo basi reka dufate umviriza DJ Pole dufate ko yatanze amahera umviriza ndagusavye ivyo bintu urabizi kunsumvya none je ukeneye ndenze kwiki je numva ubizi je nta nivyo narinzi nk'ivyo oya nshatse kubaza numve nawe oya jewe ivyo ntaco no bivuga ko kuko ngeno ngomba kwiteranya na DJ Pole
Ani nawe usigaye ufise abantu bawe. Je sinoreka, je nta muntu ntinyamane, je ntawe ntinya. Sivyo, singi wiwe. Si umujama wanje, si umwansi wanje, nitumenyeranye, so urumva je ukuri ari ukuri nzi neza ndakuvuga, uko ntazi neza nca ku masonga. Ivyo reka tuvyihoze twibandanyiriza ivyacu. Kibandanyiriza ivyacu. Mugabo naje kuri kote y'aba artiste. Niyo mpamvu ndikonza kuri TREYZZO aha n'ibindi utaruzi ndabizana. Ambo. Ibura bikwefye ndaje n'ibindi. Ya, reka tugaruke kuri concert ya Dramati. Concert ya Dramati yarabaye. Kandi yagenze neza bivanye nuko je sinahashitse. Ntiyagenze neza cyane. Mugabo we niho wari. Harabanditse abajournaliste bandika ati concert yarimwe abantu ivu. Oya. Nivyo? Abantu ivu urazi cyo bita ivu. Ubwinshi bw'abantu. Nje bimaze kubivuga kenshi kandi reka ndabiheraheze. Sibyo. Kandi soso kandi kubivuga ko. Urabona muri show hazo ko ari izindi nyungu kanaka kurujya muntu nawe ni yaje muri show. Ya. Hari umuntu ashobora kuvuga ati bo je muri no show nje ndorangura amatike. Kubgatwe kanje nk'amatike nk'ijana. Ayarangure bazobayampa umva imwe ndayize ko ibihumbi bibiri amatike ijana urumva ko aragafungo. Déplacement niki ndabona nzokunguka. Iyo ni profit ya mbere. Muri show hari abantu bavuga ati jewe ndakeneye ko amazi yanje ari azodandazwa hindani akabitangira amafaranga ko yizeye neza ko azohungukira. Muri show hariho ibintu bari n'abasponsor. Abari n'abasponsor yego ariko bayashiramo kubera bavuga ati none waza gusponsoriza ikintu atanyumviye. Yego muri show hari abantu bavuga ati jewe muri no show kwe ndakwiye ikintu kabisa. Urumva hari abapeti abatipe bahakura abademo. Sivyo example yo hari abakubwa bahakura ababosi. Urumva hari abantu bahakura abantu bazobafasha no mu bikorwa byabo kubera iki n'abantu bari mu mico gitandukanye abasuma barahungukira kuko mu bantu benshi hararyoshe kwiba. Urumva izo nyungu ni nyinshi kubera iki abantu hari fresh. My example rero y'ivyo zose navuze muri rya show umuntu wenye woshinga inaye ati ahantu yarahungukiye kuri iki kintu. Icyambere ku ruhande rwanje nta banderole nigeze mbona mu makamera ko je urumva siho nari vuga ivyo nabonye nta mabanderole nabonye kuko kugira ngo ubone umuntu ya sponsorije arazana ikintu kiranga ko yahashitse nta banderole nabonye kanaka cyo ni cyana kandi nta n'umuntu numvise ngo banyibiye muri show ya Dramati. Bigaragara ko n'umusuma ntiyahungukiye. Umusuma ntiyungutse. Cyane abasponsor bariyo. Umusponsa ntiyungutse. Sivyo abamabisi hari Coaster imwe yonyene. Coaster nayo ne yagiye irimwe abantu bake cyane. Bisigura ko hariho intuzenyi ibintu bigaragaza neza ko rya show ko yabaye itungutse. Muri rusangi show yarahombye. Kuko wewe utungutse wewe wakuye ikirenge cyawe muhira musaza. Hari ikintu ngarukako. Wanabivuze baravuga ati isho yarinzizamwo umuntu yavuye muri Tanzania. Ukabonamwo Dayo. Ukabonamwo Mr. Blue. Ukabonamwo kandi n'igihangange mu muziki wa Tanzania. Umwana wo muri Wasafi. The Voice. Isho ikaba atabantu iyo sho ntabandi 500 barimo. Ngira nta n'abantu 200 burya barimo. Abantu 2000 ni benshi. 2000 personnes. 2000 kurajya amahera yariko bayongotse. Kuba yungutse. Basi naho atari kunguka. Yari kugaruza. 2000 reka. Cyane n'abantu numvise ngo baborewe ngo bafunzwe bro. Reka ivya show ni birefu. Okay? Reka twigarukire kuri show gato yacu tunayica ko twirenganira. Ariko te ya Dramati. Show yarabaye we wararonsa amahera yiwawe mugabo. We wararishwe. Bigaragara ko abantu bose yakoresheje yabarishe nkuko yabakoresheje. Yahumvye ku gatwe kiyo. Hacagaruka ikibazo cyuko amahera yose ari we yari yayatoye yayatswe. Bayateye sezi. Kandi baze ko ikintu gitera sezi n'igihugu. Amahera ari mu manyanga. Wateguye iryasho yari umweswa. Nka cuma ca cuma. Yari cuma. Yari nka cuma ca. Yari nka cuma ca cuma. Imere nka cuma ca. Murakoze cyane. Kandi bikaba bivugwa ko ujya munsi show iba buca show iba champagne yari yafunzwe.
nawe nyene yari yazize bijya nyene umva yari yafunze ko yari amatohoza bigaragara ko abarenzi b'abarundi musigaye mwiteranya n'igihugu oya nticari igihugu umva uwateguye show yari afise amanyanga yiwe umva yemerera abantu ngo arabatwara hanze ngo nipe franga fulani ndakubeba Ulaya nakora ari umudiaspora ngo yari visa ngo yari afise company mutanga visa kume n'ubuyeswe amahera carayi baguze amatohoza burya bafunzwe si bajya gusa nuko bajya aba star twabamenye hari abandi bafunze kubwa amatohoza ariko kwari kurondera source y'icyo kintu kugira afatwe umuryango ujya mu tipe n'uburi mu mpimba nubu uri mu mpimba hafunzwe umuryango wose umuryango wiwe ko nabari ku muryango wari umuryango ujya mu tipe bose bari mu mpimba bose bari mu ni mpaka amafaranga ujya mu tipe yescrotse yose agarutse atagarutse ntawuzo bazohera mu mpimba umva dramati bigaragare ko yazize ubusa abe na Mr Champagne bakoze ibintu batari bazi ntabyo bari bazi urumva mwako kanya barejejwe ubu baramahoro nta ngorane bafitaniye n'igihugu reka ndagaruka kandi kuri area double na Kiriko Team Berman Boy biragaragara ko ari abantu bariko barakora mu muziki w'u Burundi cyane mugana abantu bigaragara ko promotion aba promoter mutabita ntimubitaho gute yarakoze indirimbo yakunzwe mukobwa kazoza kuri mwiza kazi kawe ni waregeza iyo ndirimbo n'ubu ntirashikana umuriyoni w'abayiravye kandi byose biva ku bapromota Kiriko yarasohoye indirimbo n'ubu atandi masanamu araboneka indirimbo ko yepa turavyemeranye amasanamu bigaragara ya cyamere tumenye yuko abaririmbyi bacu bariko bashiramo amahera mu ndirimbo zabo nje muri gaki indirimbo kwepa nari ndimwo nararishwe abari barimwo bose bararishwe urishwa nga urishwa nga ni banga yanje gira mu matwi des basi tubivugire ku mugaragaro je narishwe des kugaragara gusa muri image narishwe déplacement retour investirimo narishwe déplacement retour investirimo we washikiriwe des kuri yarimo amafaranga menshi apana rero nitwiwe turaja kure aho naraye barandihiye taxi yo kumvanaho ku Rusizi oya aho hajya hose twakoreye ndabizi kuhazi hajya urumva hano hose twagiye hariho imodoka deplaça inowa yarishwa amahera imisi twamaze niyo yagumye ikora jewe aho naraye mu Kibenga mu hoteli bandihiye taxi mvana ngushikahe mu Nyakabiga aho ntuze abinyuma y'umusigiti Kiriko oya ujya mpeti uyu mupeti wo muri Berman Boy mupeti wo muri Berman Boy ari proche cyane ari muri timu yabo umpeti w'umunyagitega nawenzi bamita Young Daddy none MC icuko ijya video ikibazo none nizo zonyene z'abarundi zitarakwiza umuriyoni nizo zonyene z'abarundi zitarakwiza umuriyoni yasohoye iri yagihe niyo yonyene hama abandi basohoye abandi baririmbyi basohoye indirimbo bon akarorero ni byinshi burorero hari abaririmbyi indirimbo zitatu zasohowe nyuma cyangwa imbere yazijya zitarakwiza umuriyoni Fagiola 10 yarakwije umuriyoni Fagiola 10 ntirakwiza burya mugabo Jovebe yarayikwije Jovebe yarayirengeje n'inyuma gatoya none komsa yarakwije umuriyoni ikibazo rero nca nibaza kubera iki indirimbo z'abarundi shaka kumera nk'abandi yarakwije umuriyoni inge ndakubaza kubera iki indirimbo shaka kumera nk'abandi yarakwije umuriyoni okay ngoma ndakubaza ikibazo kubera ko indirimbo z'abarundi abarundi turi ubunyene tuvugana turi miliyoni 13 13 reka dufate kabafise ama android ari miliyoni 5 ne kukwiza buri indirimbo kukwiza miliyoni ko ibintu bisanzwe ibintu bisanzwe gute habuze iki ikibuze rega asaba promoter ngo n'aba promoter ega nta mu promoter ngamuntu afite ubasha bwo gushikana indirimbo muri kure indirimbo ngo ikwiza umuriro kubera ingufu ziwe wenyene
nguvu ziwe wenyene mugabo abapromota warashima abapromota mubikoze muri benshi natwe bapromota abafana batabisize mu ruhara rega twe tuvyereka abafana nibo bayihagaje nibo babikunda urumva twebwe umva suburozi ngo iki kintu ngo fashe mu mingo gitegeza kugenda uko yayi oya twe turakora gusa bisaba ko gusa ucita ico kintu utakirekura aba baririmbi bacu nabo ntibamenya ukungene amafaranga bohereza umuntu kugira ico kintu agifate neza mu minwe ko juma amahera make ndabivuga ko gato gusanga ca nirengane sivyo nkwiriza ishifre ibaze nk'ubu je mpawe muri yo none iyo ndirimbo ntiwariyo iya ndirimbo ya Kiriko na Double J nta niyo wigeze uvuga ko none izo hari izindi ariko ndavuga ko zarishe abo bijya waranse kuyivuga kubera ko itakurishe none gashaje ntunzwe niki muga n'umuziki mwiza none ntunzwe niki muga n'umuziki mwiza kaka ntunzwe niki muga n'umuziki uravye n'umuziki mwiza none ata mwanya mfise ibikorwa by'abantu barishe cye ndabiheba ngo kijya ngo ni ciza ngo bro urumva ko izo naza ari black none kuko bigaragara ko umuziki w'u Burundi utangwe gusubira inyuma cyane kubera ko abaririmbyi uri kurasubira inyuma je abaririmbyi b'abapcoming Double J na Munago canke na Badobad hari umuririmbyi tubavuge kumwe Double J yari ikomeje arakomeye none Double J nawe arafite ubwoba niyo mpamvu uvuga Badobado na Munago cyane je nofuma mvuga Munago sivyo ko Munago wewe arasha no gupanga budget akavuga ati no ndirimbo promotion yayo nakanzomuha nakandamuhe radio nzogira urumva aracikomeza Double nawe yarakomeye indirimbo Double irashobora no guhitinga atanumwe yayivuzeko kora gusa ari Double J kandi ari nziza kandi kazi sinokwirana nta numwe yayivuzeko none si hit ni hit none ariko yaba yasohotse je ni kandi kenda ikunda kubera harimo ijambo ujya mudiho mani je koresha umwanya tugende oya si ivyo gusa no kuri MC jewe iya ndirimbo je ndayikunda ifise vibe je ndakunda ibintu bifise vibe urumva kandi Double J jwi giwe ntawo yanka imyandikire yiwe ntawo yanka rero niyo mpamvu jewe nofuma ndeka mani je na Fizo noreka kumuvuga ariko nkavuga Badobado kavuga SIMBI nkavuga aba peti nyene mvuga ati abafite none kumenga bari noji bari komeje nabonye nari noji yari ikomeje gusa ari noji nuko ari ni one family n'umuryango urumva apari n'ivy'imiziki turafashanya n'ibindi cyo noji ndashaka kumubwira ati bro mfasha 50k akayama shaka kumubwira ati bro je ndaburayi urumva apari n'ivy'imiziki hari n'izindi service kirengeye ku artist ego duhuriye ko rero jewe sinkeneye ko Double J canke SIMBI canke Fizo canke Thematic canke Barvin Smith bamaze gukomera bagira ubwoba bwa promotion nibakore ikintu kinini ntavyo bigeze bakuba ntacyo bigeze nta nuwantumye ndiko ndishwa rero ico warumbashatse kumbaza nabone bavyumvireho sivyo nibagira ubwo igikorwa ari ciza uzi kukomeye kirijana murakomeye ni hiti ugwanye bigaragara koko na Double J nahinduye style ubu ari mu gospel asigarimba gospel ahinduye gospel gospel na Prince Machine nikiriko yitwa Bizo kiriko oya bijya nibisanzwe kandi nijya yagiye arafite indirimbo ya gospel yaririmbye kandi nijya yagiye yani none hari aba promoters bayivuze ko oya ariko yaragiye twarayimenye tiyari shira muri liste indirimbo za ugiye kuri studio ni pinyimbo za kiriko ijya niyo bahera irimwo urumva ivyo biba bisanzwe cyane vraiment babisanzwe rwose nikoresha umwanya MC duhezemo sawa reka kandi buca tudugana igitego uzoduga ryari nzoduga samedi tuzodugana ntangora tuzodugana aje Probox bunanga Probox jewe sinkiduga singigenda na Probox ko ziraziba jewe ngenda ni bisi ndatabuza no kuri Gorese umubeshi ndata ubu ni 25 Probox mugurumva igihugu cyashize kuri 9 metro wasa mugabo urabizi gitoro ego system oya ariko MC tuzodugana ikigano gikurira tuzogikorera ingozi igitego GTG sivyo kuri stade numsengura kunda kuri stade iruguru numsengura kunda ba yaba ntabakunda sinari no kurongora kuba umukora mu mishatsi wayikora oya ndakazi erega dread zirenze ntabwo ari tenti oya niyo kala ikala yitwa gute ewani kala ntayonzi
inzi gusa kari imishatsi yanje naturel ni myiza ufite imishatsi myiza vraiment kandi irakura neza nirende imishatsi y'irende urumva MC nika n'imishatsi ziga urayiza amakarite ndayizi Chema wanje afite umushatsi mwiza cyane mama afite umushatsi w'irende mwiza kabisa mama cyari ahubwo cyatuja kumuraba mama arahari kumusaga none kumusaga naho hirya rega ziku taxi yahari ni arere turu ni 250,000 tugenda n'amaguru nego kwe batera irege MC sivyo je nkejo navuye muri ville no muci biteke ya mutakura amabisi vraiment kandi wari umwe twari kumwe n'undi mujyama twari bari oya muri bamubwira mutera inkuru c'est bien najewe ari igihe nshobora kuraba ahantu ndi nkavuga ati uranije bon taxi nk'ubu dufate ndi mu Cibitoki sivyo niho ndiko ndateramira bwije nkabaza taxi mu Cibitoki gushika mu Gatunguru kwazumva ngo 35,000 avuga ati ese franga ni ratio yi avuga ati bro kwege mdogo si busiku kandi mu ijoro gaturiterera ngo ushaka rero duheze ikiganiro mbere yuko meze ikiganiro sibazo bibiri ndakubaza oya kimugira kimwe reka ngire bibiri binyarusa kubera ikikoresha umwanya umaze igihe uzi imbere ya mikro waborewe none ubu naborewe uno musi ntiwanyoye none ivyo wowe utiboneye wabibwiwe ivyo utiboneye ivyo ndabifise ubuhamya waje kuri mwe waraswe no kugwana muri rukana murakorana ikiganiro mani je ndanga ibintu biro no ndombwira ati bro duheze kandi yari avugana bisabi ejo uvuze na bisabi bro turababa oya no kubera uwi wanyu oya skwera ari wacu gusa mani saga agatekaho kana no hariya agatekaho kana sabe ntacobora niyo mpamvu tuvugako ya urumva MC jewe ivyo bintu kandi je umviriza MC jewe nyoye inzoga simborekwe mba nibwe Ntegereza kunywa hamwe mvuga ati je kwihera. Koresha umwanya ikintu cya mbere nakubonye ko ufite umutwe muto ukuntu inzoga. Ngene ndaraguhaye impanuro kuri mikro. Ufite umutwe muto ukuntu inzoga. Wega we nuko atanzogo nwa MC. We nuko atanzogo. Hano baratavye bemera rega je ntibemera ko oya je ndabizi. Yabunwa bro yabunwa. Mba ndabizi. Reka rero duhera heza ikiganiro. Akabazo ka kabiri kavuga ngo akabazo kanje ka kabiri ncangenda mpera heza ikiganiro. Kubera iki muguma mugaruka ku mugabo aguma avuga ibintu by'abakizwa none ujya ani brand ujya ari muri entertainment yo muziki nanone geranda je nanuko mbashaka roko muvuga izina bihera gute mugume mugaruka kuri Chimamanda kandi upfumo mugaruka ku umusaza waragucorera oya Chimamanda mana ameze ari bien Chimamanda ari meze neza amakonta nicoreshereza Chimamanda ameze mani ntacora ahubwo Chimamanda afise impanuro nziza mani none Chimamanda kubereka aguma garuka kubakizwa bigaragara yarigeze kuba umupasiteri sinzi ega Chimamanda je sindamuzi neza nuko ndabona uko gusa ndabona ivyakora ari muri Amerika none je sinojayo oya wewe ntuzofuvuye mu Burundi oya kweriki mu Burundi niyo garuka Chimana yamvuze ko kizotegerezwa wewe uzoje hanze none ntavyo nzi wogiye hanze no woswana kumvugisha kweri kimsi nta rukundo mfise jewe wewe wose bakumvugisha oya je nta rukundo mfise ahubwo rero tutere duhereze ikiganiro duhereze friend hari abantu bambagije bambira ico kibazo ndakibaze wewe ikibazo nyabaki TREYZZO na Rap Boy nabarimvye twakunze kandi n'ubu tugikunda ntibazimye ikibazo je ntavyo nzi neza niyo mpamvu bambwiye ndabibaze wewe bavuga ko Rap Boy atakiri mu Burundi nivyo yaragiye muri bo hagati ya TREYZZO na Rap Boy yo bariyo mpamvu bishobora kuba ari byo kubera urukurukuru niyo nkuru nimba umwe yaragiye vraiment ivyo nivyo bisambura amatima na za swag team zasambutse uko za best life zasambutse uko kandi nchangaruka no kuri Victoria team nabonyene hari habavuyemwo bagiye burya umuntu mutari nkuko uproshe nta namayide muronka ivyo nduzuzanga ngo umuziki ngo ushiramwe amajwi ngo ndagohe beat giruka kandi bizimvye ivyo rero niyo mpamvu basubiye inyuma barasubiye iyo niyo mpamvu vraiment nande ngo ndiyumvire impamvu takibona imiziki yaba TREYZZO na Rap Boy ko bajya nabamesha kumbe nawe ntavyo baruzi sinarinzi ndabimenyera ubimenyeye iwanje ndakurenze nije ndumusatirije urandenze usubya n'inzobe ndiko ndiyambiza ariko vyanse ko ndagushikira muzehe kwiyambiza si vyiza kandi ko ere nivyo uko riyambiza mbe urazi yuko je ndafisa umujama yiyambije
urabona ipo yawe yiyongerereje yiyambije asuku yaciye yiyambije yego asa nka jewe yaciye yiyambije yego naye ati ubasanga n'agapeti kari hano muri seti mu Kamenge n'agasani gakunda imiziki gakunda ubusani kubi nakatara gasani ipo yawe nyine twita ko amavuta kwiyambiza okay jewe ipo yanje batwita albinos n'umu albinos yiyambije mana yanje nukuri kwini uyo muntu ntabaho none ndakubeshe none yiyambije yaciye asa gute ndakubeshe none yiyambije yaciye asa gute urumva wewe yashaka kongereza urumva yere gusumba nukuri ko Imana uwo mpeta narumiwe reka ngaruke kuri mugenzi wanje cameza n'ikiganiro muririmbye King Plata uramuzi yego turasa n'umuririmbyi w'u Burundi ubu mu gisagara ca Bujumbura abantu bose bambonye bampamagara King Plata kandi sindeka kubitaba kubera ko bibaza ko ari jewe sivyo kandi sinona babwira nabi ngo si jewe candabihoza yaga murasa turasa King Plata n'umuririmbyi w'umurundi kandi ni n'umuproducer kandi abizi kubera iki tutakibona ibikorwa vyiwe mu biposhinga kandi bigaragara ko aguma ko igasitwe tubijejwe gusa nabo barabijeje mfakije wewe kubera ko niwe mu promoter mwaka kanya twicaranye niragomba kubaza abandi nzomuhamagara ndamubaza ku gatwe kiyo sawa oya tuzobigaru igitega nzogwa exclusive ya King Plata ni yaba ni yari byose ndabizi jewe hari ndahazi ni ari muri Kongo ari Kamanyola ego Kamanyola niko ntuze frontiere amande ya frontiere ari Kamanyola kandi n'umuproducer no ya rero tuzobigaruka ko neza vendredi guys mwakoze kubana natwe yari James akoresha umwanya na MC White umusaza umujournaliste ku radio y'Igitega kandi vraiment akora n'ikiganiro ciza vraiment ikiganiro cawe kimeze je nkora ikiganiro cy'umuziki aba artiste muri Bujumbura ndondere inbox turabakunda cyane rero yes yari MC White MC de la capitale politique the big MC of the town Kirura OG nikisema MC White sema sauti ya chui nikisema sauti ya chui sema MC White ndabashimire cyane tubandage tuguma rukurikirana amakuru cha Kamo TV respect you ndabakunda cyane merci beaucoup ciao ciao